Mu by'ukuri kuvuga biraryoha, kuganira abandi biraryoha, ariko ni kenshi ibyo tuvuga bishobora konona byinshi mu buzima bwacu. Niyo mpamvu kuvuga dukwiye kubikora twitonze, tukabikora twiyumviriye, yewe kiri mu bintu dukwiye gukora twabanje gushyira mu bwenge bwinshi, tukitonda mu byo tuvuga byose. Tubahaye ikaze kandi kuri Parufe Nzeyimana Media. Nimba uri mushaje ariko banza wibuke gukora subscribe, ukore like, ukore comment, kugira tuzoze dushobora kubana mu biganiro byose bishasha. Nk'uko bisanzwe rero, uyu munsi twakuzaniye ibintu bitandatu byashobora kugufasha kuzoshika ku ndoto zawe cyangwa se gushika ku cyo wifuza. Tuza kubitondeka ku ca mbere gushika ku ca gatandatu. Ibi bintu ko ari bitandatu ushoboye kubiha mu buzima bwawe, bishobora kugufasha gushika ku ntumbero yawe igihe waramuka ushoboye kumvira izi mpano zitandatu tugiye kuguhereza. Iyo ba waruzi igitigiri cy'abantu basanzwe bagufitiye inzigo, haba mu kibano, aho baye hirya no hino, cyangwa se mu bagenzi bawe, ubaye waba ubizi, woshobora kuba utira atansiyo cyane ku bintu usanzwe uganira na bagenzi bawe, cyangwa se ibyo wiyumvira ukavuga yewe atawe nabikubajije. Ariko nk'uko tubayeho muri buno buzima, ibyo bikwiye kubaho, kubera aho tuba hirya no hino usanga ari byo bituzungurutse. Iyo ushitse ku ndoto zawe baratwenga, ariko mu mitima yabo akenshi baba biyumvira nabi, bakwiyumvira nabi kutariko bavuga ati ese bimubayeho natwe iyo bitubaho. Nabo bavuga ati twokora ibishoboka byose kugira dushoboye kuba mu kibanza cy'uwo, ese uko icyo kibanza cyari cyiza natwe tushobora kukibamo. Ikintu cya mbere rero kwirinda mu buzima bwawe, irinde gusangiza amabanga yawe akomeye n'abagenzi bawe, yewe nabo baba ari bagenzi bawe mfapfe. Si byiza yuko ubabwira amabanga yawe yose. Menya neza yuko inshuti 9 ku 10 zawe ari izapfo cyangwa se atarizo. Zirashobora gukoresha ayo mabanga yawe uba wazibwiye, zigashobora kugusubiza inyuma mu byo uri kurakora, wewe ntushobore kubimenya. Niyo mpamvu ukwiye kwirinda ikintu cya mbere tugubwiye kugira ushobore gushika kuri ibyo uba wifuza. Erega burya n'inshuti pfafe zawe zirashobora gukoresha amabanga uba wazibwiye, zigashobora kuyabwira abandi, zigashobora kuyakoresha mu kugusubiza inyuma. Niyo mpamvu akenshi na kenshi bajya abantu bavugiye bavumbura ibintu, ordinateur, telefone cyangwa se n'ibindi, akenshi bagumana amabanga yabo gushika bashitse kuri za ndoto zabo, bagashira ku mugaragaro bya bintu bari bifuza gushikako. Ikintu cyagira kabiri ukwiye kwirinda muri buno buzima kugira ushobore gushika ku ndoto zawe, ntukigere usangiza abantu bawe imigambi yawe y'iterambere. Kuko buri munsi mu buzima tubayemwo usanga umuntu wese yifuza yuko yobaho kugusumbya. Niyo mpamvu umubwiye amaproje yawe, imigambi yawe, bimwe wari wifuza gushikako, nawe nyene ushobora guca yabikoze nk'uko byama bishika hirya no hino ku isi. Burya abantu baba basanzwe bagufitiye inzigo, nubwo abenshi muri bo badashobora kubikubwira. Abenshi baba bafise ubwoba bwo kuvuga ko batifuza yuko ushobora kubacako. Niyo mpamvu ukwiye kwicecekera, ukaruca ukarumira, mu kwirinda yuko ushobora guhura n'izo ngorane. Burya umuntu iyo umusangije umugambi wawe, hari igihe umuha amahirwe ahubwo yo gushobora kwikorera wiwe mu bisanzwe, agashobora guca awukoresha mu gihe aba asanzwe yifitiye amafaranga, adasanzwe afise proje ashobora kuyakoresha. Kandi ahandi ushobora kugira ingorane yo kuza gusanga umugambi wawe, intumbero yawe wari ufise ugasanga irapfuye, kubera ashobora kuzanamo ayandi majambo akakwereka intambamyi, akaguhubisha, bigatuma usubira inyuma ku byo wari wifuza. Ikintu kigira gatatu, ntukigere wicuza ku byakahise. Ibintu byabaye ego biba byarakwigishije cyangwa byarakugiriye nabi, ariko ntukwiye kuguma ubyiyumvira kuko bishobora kuba muri bimwe biguca intege mu byo ubusanzwe uriko urategura. Akahise kacu naho gashobora kuba ari kabi, kari muri bimwe bigize ibyo tuba dusanzwe turi muri kino gihe. Hako kwiyumvira ku byahise ngo bitume usubira inyuma canke wiyumvira ibindi bibi, ahubwo ushobora kubikoresha nk'akarusho ko kuba waragize amahirwe yo kuba warahuye n'ico kintu, kigatuma muri iyi minsi usanzwe urimwo ubaho neza canke se ugira umwete mwinshi kugira ntuzosubire kugwa mu ikosa wari waraguyemo. Urashobora kwiyumvira ku byari byaragushikiye, ugafata akanya ukabyiyumvira, aho ukongera ugafata umwanya wo gukosora amakosa yari yarabaye kugira ubuzima bubandanye bumera neza. Ahese kabi ntikaba kagutwara umwanya ngo kagusubize mu bihe bibi, ahubwo hakubere agatuma ushika ku iterambere. Kuko nimba waraciye mu bihe bibi bigoye, bikwiye kukwigisha kugira bizotume ushika ku iterambere ryawe uba wifuza. Ikintu kigira kane, hagarika kugira ubwoba.
Akenshi iyo ukunze kugira ubwoba mu buzima bwawe kiba ari ikimenyetso cyerekana yuko udasanzwe uhagaze neza mu buzima bwawe, usanzwe ubayeho ufise ubwoba mu byo usanzwe uriko urakora. Iyo duhagaritse kugira ubwoba bituma tugira bimwe byinshi tuguma dukiraya bishasha, ibyo nabyo biri muri bimwe bishobora gutuma ushika ku iterambere. Kuko iyo wihoreye ukiyicarira ukagira ubwoba ibyo ufise ukabibika ukanga kugerageza, ya mahirwe washobora gushikako agatuma ushika ku ntumbero yawe ntashobora kusanga aho uri akugiriye neza. Nkuko mama ivuga yuko amahirwe umuntu ari wa dodora yarondera atamusanga muhira ngo abari yamurondera. Iyo rero uretse ubwoba bishobora kugutuma ugerageza byinshi bishoboka, muri bya byinshi bishoboka bigatuma ushika ku iterambere ryawe. Ikintu cya gatanu rero ukwiye kumenya, ntuhagarike kwereka abagenzi bawe cyangwa se abantu aho wahombeye cyangwa se aho wacikiye intege. Niyo wabwira abantu aho wacikiye intege niho bazokoresha bakubwira ko basubiye inyuma, baguca intege bagusubiza inyuma bakubwira ati ese usubiye kugerageza cya kintu ejo bundi byaranse. Bakubwira amajambo menshi, nibaza ari umwe ari babiri ari batatu, muri ico gihe bazotuma uta intumbero yawe, ugira ubwoba hama usange ya business yawe yayihebye. Gutyo bizotuma udashika ku ntumbero yawe kubera wasanzwe wabwiye aho ucikira intege, aho byankira abandi bantu. Kubwira abantu aho wacikiye intege, aho byankiye, aho bitagenze neza, ibyo bituma umuntu yitakaza icyizere bivanye n'ibyo abantu bamubwira cyangwa se amajambo atandukanye bakubwira, mbere na cyane cyane wa maso wawe aba aronse aho aca kugira ashobore kuguca intege mu byo uba uriko urakora. Dusangije abene wacu cyangwa se abo tubanye aho byankiye, bashobora mu kubikoresha batugiranya n'abandi bakoze ibyo bintu bagashika ku iterambere, gutyo bigatuma dutakaza cya cyizere cyo gushika mu buzima bwacu bwiza tuba twifuza. Ariko rimwe na rimwe birashobora kudufasha bivanye n'uko umuntu ashobora gukora amakosa agasanga akoze ibintu nabi, arashobora kugisha inama mu bundi buryo agasanga biramufashije gutera intambwe mu buzima bwiwe. Ikintu kigira gatandatu arico ca nyuma, irinde kubwira aho ucikira intege abantu bawe canke se abagenzi bawe. Iyo baronse akaryo ko kuguca intege bashobora gukoresha ivyo bintu bakakubyinira ku mugongo, akaba arivyo bakoresha mu kugusubiza inyuma. Nk'akarorero umuntu ashobora kumubwira yuko wowe usanzwe ukorera 3,000 mu gihe abandi basanzwe bakorera 7,000, uwo muntu arashobora kuguprofita akavuga ati ese umukozi atazongora nzoshobora kuza ndahemba amafaranga make. Muri uwo mwanya urumva yuko aba ariko araprofita za ntege nkeya zawe, kandi usangiye n'ahantu ushikira intege nke abagenzi bawe batubahiriza ubuzima bwawe busanzwe, bashobora kubwira bya bintu byawe abandi bigatuma bakuvuga nabi, bigatuma babona ko ari umuntu usanzwe ataco wemariye bivanye n'uko baba basanzwe bakumvise. Mwakoze mwese rero twabanye muri iyi video uno munsi. Nimba video yakwigishije yagufashije, ntibagire gukora subscribe usangize iyi video n'abagenzi bawe kugira nabo bashobore kumenya bino bintu. Turashimira cyane abantu mwese mwakoze subscribe, muraba mugisha, Imana ibandanye bahezagira. Namwe basheshe mutarakora subscribe, tubane kuri kino kinyamakuru tuze turungukana ubumenyi, mutubwira no muri komanteri ibyo muba mwifuza ko tubavugira ko mu bintu byinshi bitandukanye bera kuri ino si. Murakoze, ciao ciao.